Albert Keita originaire du Ghana. Wabyumvise neza, uyu mwana atangiye muri iyi video yerekana isura yo kurira ariko mu nyuma aza guseka. Iyi ni video yaciye agahigo abakomedie TikTok, abameme hamwe ndetse n'amastika ya WhatsApp, aho wagiye ubona uyu mwana ariko ukaba utazi inkomoko yiwe. Waramubonye kuri TikTok, YouTube, Facebook ndetse na WhatsApp, ariko mu by'ukuri aho uyu mwana yariko arerekana isura ibabaye aza ubwo nyene gupasa mu munezero. Mu by'ukuri iyi video yazananye he, byatangiye gute? Albert ninde? Waba uri mushasha uguye kwicano, ntukekeranye no gukora s'abonner no active cloche de notification uzobone video z'ubutaha, mukuma muri commentaire igitekerezo ndetse na like. C'est parti. Albert Keita originaire du Ghana. Keita ni umwana yavutse afise ingufu nkenya womengo nakwije. Mama wiwe igihe yari muri Ghana yibungeze uyu mwana, yaje kubona yuko abyaye umwana adakwije, baza kumushira muri incubateur, aho yaje kugira ubuzima bwiza ku myaka 3 aza gutambuka. Muri interview yatanze kubamenyesha makuru niko yavuze. Iyi video y'umwana mutonya mu by'ukuri yarasamiranye hirya no hino, abayikoresha babandanya kwiyongera ndetse ibandanya kumubyarira umusaruro. Albert yafashwe video igihe yariko ararira, aza guhinduriramwo amaseko ndetse iza kuba rurangiranwa ku mbuga zitandukanye. Byatangiye gute kandi yafashwe gute? Muri interview uyu mumama wa Albert yaseguye ukungene iyi video yatanguye. Uyu mwana yatangiye arira hari samedi, igihe inakuru yamusetsa amuririmbira, naho byatangiye n'akaririmbo yariko ararira akaza kwerekana umunezero wo guseka. Hari samedi uyu mwana yatangiye kurira, mama wiwe yariko aramesa, aza kubona yuko atoje byari karakora ngo agende kwisoko kurondera ivyo afungura. Ni naho yiyumvire yuko mu rugo hoba hariho ikintu bise plante, ariko kandi uyu mwana aza gushaka inyame. Ni nayo mpamvu yaciye atangira kurira igihe yarashatse ivyo, ariko kandi ntiyaza kubibona. Niho inakuru yahereye ko amuririmbira ku karirimbo. Yaciye atangira kumusetsa amuryoshya kugira ngo ashobore kuba yofungura. Iyi video niho yagiye kwamamara hirya no hino, aho aka video kafashwe. Mama wiwe mu by'ukuri ntabwo yafashe aka video kugira ngo ashobore kugapibiriya ku marezo sosio, yaragafashe ariko akarungikira papa wiwe. Rero oncle niwe yaje kugurira papa wiwe iyi phone, aza kugashira kuri platforme yiwe. Niho aka video katangira kwamamara hirya no hino. Mu by'ukuri Imana itangira igihe kandi ntuzi uburyo Imana izo guheramwo. Iyi video yarazaniye amahera menshi uyu muryango, ayarenga amanayira imiliyoni 50, aho ndetse bavuga yuko zoba zigeze ku miliyoni 390 na bravo. Imana ibikora neza, Imana ntanziko. Bega woba warusanzwe ubona aka video canke ukoresha aka video ku mbuga zawe, ndetse abakomedie canke abameme ndetse no muri sitika ya WhatsApp, source y'iyi video. Ndabashimire rero, ndabakengurukire mwebwe mudahengeshanya no gushigikira uru rubuga. Ni waburi mushasha atanzigo, ntukekeranye no gukora s'abonner, aho tugenda tubaha ibyigwa bitandukanye bijanye na development personnel, bijanye na development communautaire, ndetse n'ibyigwa bijanye n'ubuhinga bwa none, ndetse no kumenya ukungene ufashe internet plus
telefone egare abija bivyara amahera. Ndabashimire rero, ndabakengurukire. Kuri micro yari Elise Venal. Allô, lentement jusqu'au rendement. Comme toujours, n'allez ni à droite ni à gauche, restez avec moi. Merci beaucoup, allez puissance.